Nikaze gusubira guhura namwe nshuti bagenzi mukurikira televiziyo yacu kaze murano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize kwa 21 Nyakanga n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro. Remi Havyarimana yanonosoye ivyigwa bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba akabona ko ukwiyumvira kw'igihugu cikwije harimwe mu ntambamye nkuru zibangamira amahoro arama mu bihugu biri nyuma mw'iterambere. Inama shikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu nayo yaremeje ishigwaho ry'umugwi mpuzabisata ujejwe kugwanya iyandura n'irandagata ry'akaranda k'ibihere vy'inkende, aho ngo no kubera hari ingorane zisaba inyishu mpuzabisata mu bikorwa vyo kugwanya iyo ndwara. Mukanya muca mubikurikira mw'idonido ryano makuru. Tasubiye kubaramutsa na imejeje kubibabwira ukwiyumvira ko igihugu cikwije no kuba igihugu gikene nizo ntambamye nyamukuru zibangamiye amahoro mu bihugu biri nyuma mw'iterambere. N'umwihwezo wa Remi Havyarimana yanonosoye ivyigwa bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba kuri uyu wa 21 Nyakanga umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro, ahanura gutunganya imigambi y'iterambere hisunzwe imigenderanire y'ibihugu hamwe na kazoza igihugu gikeneye kugira amahoro arame asasagare muri ivyo bihugu no Burundi burimo. Mu bihugu biri mu nzira y'amajambere mahoro abangamirwa nico nyene cyuko bari mu nzira y'amajambere. Kuba batarashikira amajambere cane nuko batarashikira iterambere. Burya kuri jewe iterambere niyo mahoro. Amahoro ni iterambere kuko ntushobora kuronka amahoro udateye imbere. Kandi ntushobora gutera imbere utagira amahoro. Ikibazo rero kiba mu bihugu bitaratera imbere nk'u Burundi nuko kenshi baca bibaza ngo turigiye kurondera amahoro hagati y'abahutu n'abatutsi, hagati y'abanyabururi n'abanyagitega n'abanyengozi n'abandi. Ivyo rero nivyerekana ko tukiri kure mu iterambere kandi duca tuba kure mu mahoro. Ntushobora kugira amahoro igihe abarundi bataramenya yuko babana n'abanyarwanda, abarundi babana n'abakongomani, babanda n'abatanzania. Amahoro y'u Burundi azoba akomeye igihe abanyarwanda bazoba bari mu mahoro, igihe abakongore bazoba bari mu mahoro, igihe abo muri Tanzania bazoba bari mu mahoro. Igihe rero tutazorondera amahoro tuzi ko turiko turondera amahoro uri Kigali, uri Dar es Salaam, uri Kinshasa canke Bukavu canke Uvira, tukibaza ngo turiko turondera amahoro yahi Bujumbura canke y'Ingozi canke y'Igitega, tuzoguma muri iryo terambere atahuri dushikana kandi n'amahoro aguma agarukiraho nyene. Ntanarama kuko ntibishoboka. Ntibishoboka kuko kugira jengi n'amahoro ndakeneye ibintu bikorerwa Kinshasa, ndakeneye ibivuye Dar es Salaam, ndakeneye ibivuye Johannesburg. Amabarabara rero azana amahoro nageza n'iterambere. Ayazana iterambere rero niyagarukira kuri frontiere ntaho nzoba ndiko ndashika. Urumva rero igihe abarundi bazokwibaza ko bariko barondera amahoro kuko bariko bayaronderera mu Burundi gusa, mu ntara gusa, mu bwoko gusa, tuzogumana ibibazo. Mugabo nitwugurura amaso tukamenya ko kurya umushoferi mwiza araba imbere akaza kuraba retroviseur ko kubera hari ico yumvise inyuma, niko natwe dutegerezwa kuraba imbere kurusha uko turaba inyuma. Abarundi rero baragira ikosa rinini ryo kuraba kahise akaba ari ryo duha igiciro kinini kurusha kuraba ibiri imbere kugira ngo dugireho ibyo dutegura bituma dutera imbere. Umugambwe Sahwanya Frodebu ubona ko Uburundi bwateye intambwe mu kubumbatira amahoro. Nubwo biruko Phineas Niyigaba icegera c'urongoye uwo mugambwe avuga ko kuba hacibonekeza imigwi yitwaje ibigwanisho, abanyuruzwa n'abanyonora amatungo ya leta ari bimwe mu bibangamiye ayo mahoro. Icambere kubanza kubamenyesha nuko umugambwe Sahwanya Frodebu uri mu baharaniye amahoro no kunywanisha abarundi mu biganiro byabereye i Arusha. Muti rero uyu munsi amahoro mu Burundi yifashe gute? Turabye muri kahise tukarara tugeze uno munsi turabona ko twateye intambwe
ariko ntawo vuga ngo byose birera de. Hariho bitarashoboka neza kuko kugira ngo amahoro atsimbatare neza mu gihugu, aha twovuga urumva nk'imigwi yitwaje ibigwanisho yaje kwica abarundi, ibyo byarabaye mwino minsi heze. Urumva ubusuma hirya no hino bw'abitwaje inko bakaza bakica abantu mu miryango baje kubiba. Urumva aho bavuga ko hariho abanyurujwe, urumva abantu banyuruza itunga rya leta, kuko burya bavuga mu Kirundi ngo munda harari inzara hakazinduka inzigo. Abo bantu banyuruza itunga ry'igihugu batuma haza ubukene, abarundi bakagira ubukene, bagatuma tudashobora gutera intambwe mu by'iterambere. Ibyo rero bigaca bija mu bihungabanya ayo mahoro twebwe abarundi twari twushaka ko atsimbatara. Nibyo rero tubona, ariko tukavuga duti amasezerano y'amahoro no kunyanisha abarundi yabereye Arusha ni umushinga uhambaye cyane, twategezwa kwisunga kugira ngo amahoro atsimbatare mu Burundi. Ariko birashobora gushika hariho bimwe bitagifisa agaciro uno munsi n'ibindi bigifisa agaciro mu amasezerano. Tukavuga duti rero hari hageze ko abarundi mu butandukane bwabo bicara hamwe ari amasezerano agasuzumwa, ibimeze neza bikabandanya, ibyataye igihe bikavamwo, mugabo bakabandanya ari umushinge wo kubaka amahoro mu Burundi. Urugendo rwo gutsimbataza amahoro rwateguwe kuri uyu wa gatandatu n'urunani mpuzamadini CICB rufadikanije na CRS mu kwifatanya n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi. Ngo abarongozi rero bakwiye gushira imbere ikiyago no gufashanya nk'inzira nyayo yo gutorera inyishu amatati no gutsimbataza ikibano ciza. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Christian Savye. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro ku civuko c'umwaka gutsimbataza umuco w'amahoro, ihuriro ry'amadini CICB ifatakanije na CRS bwatunganije urugendo rwo gutsimbataza amahoro, buranaganira ku bumwe mu madini, mu migambwe n'imihari idaharanira ubutegetsi. Cegera c'urongoye igihuriro haratubwira icavuyemwo n'ico bizomara. Akarusho nuko ubu dushobora kuganira turi hamwe, abanyamadini atandukanye, abayisilamu, abakatolika n'abaporoti, tukaganira ibiduhanze hagati yacu mu madini, hamwe n'ibihanze imigambwe, hamwe n'ibihanze igihugu. Muri ibyo ntumbero tukabitorera inyishu biciye mu gipimo no mu mwihwezo, mu by'ubutunzi, mu by'imibano no mu bya politike. Tukagira icegeranyo, hama tukatugira amanama, tukavyihereza hamwe ku rugero biriko mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tukaca tugira ibiyago, tukaraba ukuntu dushobora gutorera inyishu zizo ngorane zose. Ngo abarongozi rero barakwiye gushira imbere ikiyago no gufashanya nk'inzira nyayo yo gutorera inyishu amatati no gutsimbataza ikibano ciza. Inama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu yaremeje ishingwa ry'umugwi mpuzabisata ujeje kugwanya iyandura n'irandagata ry'indwara y'akaranda k'inkende. Mu cegeranyo c'iyo nama bavuga ko uwo mugwi ugizwe n'abashikiranganje indwi, umuyobozi mwishikira mu biro vyigendereza hamwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi mu Burundi. Imvo yashikirijwe ngo nuko hari ingorane zisaba inyishu mpuzabisata mu bikorwa vyo kugwanya iyo ndwara. Kuva muri Mukakara umwaka wa 2024 mu Burundi haribonekeje indwara y'akaranda k'ibihere vy'inkende mpox mu mfunyafunyo y'icongereza. Iyo ndwara yararandagase cyane mu gihugu kuko uburere bw'ubuvuzi 34 kuri 49 bugize igihugu haribonekeje n'imiburiburi umugwayi umwe. Ku bantu 564 bamenyekanye ko barwaye, 254 baturuka mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abarwayi bakaba bakurikiranwa n'ibigo vyashinzwe bikukira ibitaro.
gushika kuwa 15 Nyakanga mwaka wa 2024 abarwayi amajana 269 bari bakize basohotse ibitaro, amajana 295 bakaba aribo bari bakiri mu bitaro. Ibisata vy'ubuhinga vyo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida vyarakoze birashimwa mu ntumbero yo guhangana nako karanda. N'abafashanye n'u Burundi bamwe baratereye muri ico gikorwa, abandi nabo bakaba bariyemeje kuzofasha muri kazoza. Naho hakozwe vyinshi, ingorane zozo ntizibuze, zimwe zikaba zishobora gutorega umuti n'umugwi w'abahinga washizweho n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, izindi nazo zikaba zikenera inyishu mpuzabisata. Muri iyo ntumbero bisabwa gushinga umugwi mpuzabisata ujeje kurwanya iyandura n'irandagata ryako karanda k'ibihere vy'inkende. Uwo mugwi nawo ukazobugizwe n'aba bakurikira: Mushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, Mushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida, Umushikiranganje w'ibidukikije, uburimi n'ubworozi, Umushikiranganje w'ikiga ca leta, ubutunzi no gutunganya imigambi, Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi, Umushikiranganje wo gushigikirana agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, Umushikiranganje w'amazi meza, ubutare n'agataka, umuyobozi mwishikira mu biro bikuru vy'igendereza hamwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi. N'amashikiranganje yaremeje ishingwa ry'uwo mugwi, ikisaba yuko abene gihugu bo bandanywa bahimirizwa gushira inguvu mu kwikingira ako karanda k'ibihere vy'inkende. Amakuru twari twabateguriye ni hano tuyasozereye, ndeka ndabashimire mwebwe mwese mwandukurikiye, ndabifurije no kugira ibihe vyiza.